Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turasabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya 14 duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku ka 12. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ntukengere uwutameze nkawe. Uwudakomeye mu kwemera mumwakire runtu, mureke guhazuka mu byo yiyumvira. Umwe yemera akunda kurya byose, uwudakomeye nawe akarya utuboga gusa. Uwurya byose ntakengere uwutarya byose. Uwutarya byose nawe ntahinyure uwurya byose, kuko Imana yamwakiriye runtu. Mbega urinde wewe uhinyura umusuku w'uwundi, yigenjeje neza canke atirimutse, biraba shebuja wiwe bwite. Bisubiye kandi azoguma ahagaze, kuko umukama ashobora kumuhagarika. Umwe ashima umusi umwe gusumba iyindi, uwundi nawe akabona ko imisi isa yose. Umuntu wese nashigwe mu mutima wiwe. Uwushima umusi umwe gusumba iyindi abigira kubw'umukama, uwurya byose abigira kubw'umukama, kuko aninahaza Imana. Uwutarya byose abigira kubw'umukama, kandi araninahaza Imana. Nkako nta numwe muri twebwe ariho kubwiwe, kandi nta numwe apfa kubwiwe. Turiho, tubaho kubw'umukama, niyo dupfuye dupfa kubw'umukama. Tubaho rero canke dupfa, tuguma turi ab'umukama. Igituma noneho Kristu yapfuye akisubiza muzima, ni ukugira ngo abe umukama w'abapfuye n'uwabariho. None wewe uhinyura mwene wanyu kuki? Canke wewe ukengera mwene wanyu kuki? Erega twese tuzorenguka imbere y'intebe y'Imana, nkako handitse ngo ndarahiye ubuzima bwanje, abantu bose bazomfukamira, kandi ururimi rwose ruzoshemeza Imana. Niko umukama avuze. Ni uko rero umwe wese muri twebwe azokwibarizwa n'Imana ibyo yakoze. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, dushimiye Imana. Bana b'Imana, tugeze ku kigabane cya 14 mu gitabo c'Abanyaroma, tugiye kukimara. Gisema ni kinini, ariko hari amajambo tuza turatebako n'ayandi tudatebako. Ijambo ry'umutwe rero riravuga ngo ntukengere uwutameze nkawe. Ijambo ry'umutwe riratubwira ko tudakwiye gukengerana, kubera abantu twese ntitumeze kimwe, ntituremwe kimwe, canke se ntitwiyumvira kimwe. Rero ngo ntidugakengerane. Akarongo ka mbere kavuga ngo uwudakomeye mu kwemera mumwakire runtu, mureke guhazuka mu byo yiyumvira. Ngo uwudakomeye mu kwemera ngo bamwakirane runtu, ntibamukankamire, ntibamutware nabi, ngo kuko nyene mbega umuntu adakomeye mu kwemera
hari uwuza mu idini atazi iyo biva n'iyo bija, abandi bakaba bomusuzugura, rero bavuga ati naka ntazi gusenga, apfa kuja mu rusengero ntanazi no gusenga. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ati riti uwo muntu tumwakire canke bamwakire, bamutware buke buke kugira bamwigisha amenye. Kabiri havuga ngo umwe yemera akunda kurya byose, uwudakomeye nawe akarya utuboga gusa. Hari abantu bemera bazi Imana by'ukuri, bakomeye by'ukuri, gusoma Bibiliya atacyo bibabwiye, bumva nyene insiguro bazishoboye kuzitahura neza, n'abandi ashobora gusoma ijambo akayoberwa iyo rimujana. Canke abantu bose bagiye gusenga siko bose bataha bavyumvise kimwe. Canke iyo twiga amakatikisimu, iyo twiga imibano, mbega hari igihe bamwe baba batahuye abandi ntibatahure. Gatatu, uwurya byose ntakengere uwutarya byose. Ngurya byose ntakengere uwutarya byose, mbega bisigura ko umuntu adakwiye gukengera urya muntu afise intege nke mu kwemera, abakeneye abamutahuza. Uwutarya byose nawe ntahinyure uwurya byose, kuko Imana yamwakiriye runtu. Uwutarya byose nawe ngo ntakwiye kunegura, kuko murazi ko hari abantu mu kwemera usanga nanegurana ngo burya nakayigira ko ari umusenzi cyane, yigira ko azi Imana rwose, mbega akamunegura. Rero ijambo ry'Imana riratubuza ko twinuba abatazi abagoyagoreka mu kwemera, batazi iyo baja n'iyo bava, bagomba kujanwa buke buke. Nicyo gituma bavuga ati umuntu atajya byose ajya utubogaboga. Murazi ko umwana yakiga kurya ajya utubogaboga gusa, ariko iyo uwundi amaze gukura bamugaburira ibyo ari byo byose, ibijumba agakubita, imyumbati agahekenya, ariko bitandukanye n'umwana w'amezi 4 canke 5 ku ufise imyaka 3 kuduga, canke ku bantu bakuze. Kana avuga ngo mbega urinde wewe uhinyura umusuku w'uwundi. Ngo mbega urinde wewe uhinyura umusuku w'uwundi, ni ukuvuga ati wewe urinde wewe uhinyura umwana w'Imana, canke uhinyura kwanza reka mbanze ndahamare, ariko cyari kibazo yigenjeje neza canke atirimutse, biraba shebuja wiwe bwite bisubiye, kandi azoguma ahagaze kuko umukama ashobora kumuhagarika. Ibyo rero nibyo baba bavuga ati hariho abantu umuntu acira urubanza mugenzi we ati urya nta kwemera afise, urya n'uwo mu muriro udahera. Pawulo rero avuga ati wowe umuhinyurira iki? Wowe urinde uhinyura umusuku w'undi muntu, yitwaye nabi canke yitwaye neza, si shebuja si wamubona? Ni ukuvuga ati Imana yamuremye iramubona. Reka rero kumugaya ko adakomeye mu kwemera, canke atazi ibisabisho, canke atazi gusenga, nuko baduhanura. Gatanu havuga ngo umwe ashima umunsi umwe gusumba iyindi, uwundi nawe akabona ko imisi isa yose. Umuntu wese nashigwe mu mutima wiwe. Hariho abantu babona ko imisi isa, hari n'abandi bashima umunsi umwe. Nca nibuka ko twigeze kuba iwacu hari abana nyene bamwe sinzi ukuntu nabivuga, mugabo kubera harimo abana bari bahashitse vuba, rero mu kurya badushirira ku gisiniya kinini. Ariko ndibuka hari igihe haba ari kw'Ipasika
kw'ipasika canke ku noheri cane cane bakabaga impene. Hari n'igihe babaga zibiri bakadusukira ibinyama n'imiceri mw'ibase. Uwo mwana bikamuryohera. Rero kubera batari bwamara igihe iwacu ngo babone ingere, iyo yabona bagize batetse ibintu canke babaze nk'impene canke babonye bateruye igisiniya yavuga ngo uyu munsi ni kuri bonane, ngo uyu munsi ni ku noheri, ngo nyene ibintu nk'ivyo. Ariko kubera aho dirihuta, rero hariho ubona imisi kwisa atacyo bimubwiye. Abo ni babandi baba imisi yose bakeneye kurya inyama barazirya, bakeneye ibyo bashaka byose barabironka. Hariho n'uwundi rero wumva ngwewe ngo nari akanyama kw'inoheri, ngwewe ngo kw'ipasika, ngwewe ngo nari narose agatenge, ngo nari nambaye agahuzu gashasha. Rero hariho abantu canke tiyo umunsi munaka ati sinzowibagira disi, ati nagize gutya mbona Imana imfunguriye amarembo, mbona abantu bandengutseko. Rero ubwo nuko. Gatandatu akavuga ngo ubushima umunsi umwe gusumba iyindi abigirira kubw'umukama. Ngo usumba umunsi umwe gusumba iyindi ngo abigirira ngo kubw'umukama. Uwurya byose abigira kubw'umukama. Ngo n'uwurya byose abigira kubw'umukama, kuko aninahaza Imana. Ngo kuko uwo muntu aninahaza Imana. Ubutajya byose abigira kubw'umukama, kandi araninahaza Imana. N'uwo atajya byose, n'uwo agoyagoya mu kwemera, nawene ariko arabimenyera, nawene abigirira kugira yubahisha Imana. Iyo ariko arakurikirana yige amenye iby'ijambo ry'Imana, nawe abigira kubw'Imana. Indwi hakavuga ngo nkako nta n'umwe muri twebwe ariho kubwiwe, kandi nta n'umwe apfa kubwiwe. Ngo nkako hari amajambo nashaka saba tugira tuyashikeko, ikasubiremo ku ndwi. Nkako nta n'umwe muri twebwe ariho kubwiwe, kandi nta n'umwe apfa kubwiwe. Bana b'Imana, kantu mwakumvise burya rero kankozeko. Nta muntu n'umwe ariho ngaha mw'isi kubwiwe, kandi nta muntu apfa kubwiwe. Umuntu wese ari ngaha mw'isi kubw'Imana, kubw'Imana yamuteretseho. Babandi baroga, babandi bakoresha ibyo bashaka byose, yewe ntabwo bajya abantu boroga umuntu ngo apfe Imana itabyemeye. Twese rero tugendera munsi y'ukuboko kw'Imana. Umunani hakavuga ngo turiho tubaho kubw'umukama. Ngo tubayeho kubw'umukama. Niyo dupfuye dupfa kubw'umukama. Ngo niyo dupfuye bana b'Imana dupfa kubw'umukama. Uko niko kuri. Tubaho rero canke dupfa, ngo tubaho rero canke dupfa, tuguma turi ab'umukama. Tubaho rero canke dupfa, ngo tuguma turi ab'umukama. Bana b'Imana, niko kuri kweri. Nujya muntu yiyahura, ngo kwiya ku buzima ni bibi. N'umuntu yiyahuye, yiyahura Imana iriko iramuraba. Kuko murazi ko hari abaja kwiyahura bikanka, kandi bari bishize mu mugozi, yewe bariko barata imigere, mugabo kubw'Imana akahorokoka kandi agashima bahamukuye. Hariho abanywi binini binyarukiriza abandi, mugabo bobo ntibibanyarukirize bikanka. Hariho n'ubuhinga bwinshi, nyimba ari ubuhinga n'uburyo bwinshi wobona ko umuntu agira apfe ariko ntapfe. Kubera iki? Kubera Imana. Hama ujyana wapfuye, ngo wapfuye kubw'umukama, kuko Imana yabyemeye ko apfa abana b'Imana. Hubwo rero ni byiza ko umuntu apfa apfiriye mu mukama. Iyo abantu bapfuye bacu turarira, turababara,
turagandara kandi biba biteye ubwoba kuko wibaza ati agiye he, ansigiye nde, kumenga hari hakiri kare. Buriya abana b'Imana gupfisha n'ikintu kibi kibaho, ariko kandi kubizera ni ikintu kiza kuko Imana iragishigikiye, niyo yagishizeho. Rero ngo dupfa turaba umukama, tubaho turaba umukama. Twige rero kubaho neza mu isi nkuko Pawulo ariko araduhanura kugira ntidukengerane. Mwene wanyu nyimba ubona go yagorika mu kwemera, umutware buke buke kugira nawe zijyanjya zose azote bazishikeko. Turabandanya mba niruka n'iminota 9 havuga ngo igituma noneho Kristo yapfuye akisubiza muzima ni ukugira ngo abe umukama w'abapfuye n'uw'abariho. Ngo igituma rero Yezu Kristo yapfuye akisubiza muzima ngo nukugira abe umukama w'abapfuye abe n'umukama w'abariho. Bana b'Imana, Yezu Kristo n'umukama. Yezu Kristo ubwiwe yarapfuye arazuka kugira twereke ko natwe tuzozuka kandi ko tuzobaho, ko abamwizera bose badapfuye ngo bagende uko. Ubushize nariko ndababwira ingene Yezu yatumye umumarayika akambwira ngo ninde ababwire kubijanye n'umwororazaro n'umutunzi. Kandi koko bukeye naciye numva muri ekleziya basomye cya gisomwa cya Lazaro, ca nibuka bimwe wa mumarayika yari karambwira. Ndavuga ati Yezu ntako atagira kugira twumvishe, ijuru ririho. Rero naho twopfa dupfire muri Yezu Kristo. 10 havuga ngo none wewe winyura mwene wanyu kuki? None wewe winyura mwene wanyu kuki? Canke wewe ukengera mwene wanyu kuki? Ngo canke wewe ukengera mwene wanyu kuki? Erega twese tuzorenguka imbere y'intahe y'Imana. Aka kantu nagashaka rero bana b'Imana. Ngo erega twese tuzorenguka imbere y'intebe y'Imana. Bana b'Imana, uko vyogenda kose twese tuzorenguka imbere y'intebe y'imanza y'Imana kugira ducigwe imanza. 11 hakavuga ngo nkako handitse ngo ndarahiye ubuzima bwanje abantu bose bazomfukamira kandi ururimi rwose ruzoshemeza Imana, niko umukama avuze. Bana b'Imana, iryo jambo rirakomeye cyane. Ngo nkako handitse ngo Pawulo ariko arabasigurira neza ibyo Yezu Kristo yavuze n'ibyanditswe muri Bibiliya canke mu bitabo vyeranda kugira abantu tuze turabizirikana. Haravuga ngo ndarahiye ubuzima bwanje. Uwo ni Yezu yirahira canke ni Imana yari kirirahira. Abantu bose bazomfukamira. Ubwo nigihe Yezu azobaje guca urubanza, isi zobirangiye. Abantu bose nabapfuye bari mu muriro, babandi bose bazoba bari kuzimu, twese tuzoba dupfukama dushima tumuninahaza. Kandi ururimi rwose ruzoshemeza Imana. Ngo kandi ururimi rwose ruzoshemeza Imana. Ariko ikizoba kibabaje ni kimwe, kubera hariho abazoba bababaye bariko baracigwa urubanza bashemeza Imana baninahaza Yezu Kristo. Icyo gihe bazobivuga bamaze kubona ubuninahazwa bwa Yezu Kristo, bashemeza Imana baninaze bavuge turuwera. Mugabo Yezu yicare ku ntebe aca imanza. Bajyana murazi hahandi ngo narishonje ntimwangaburiye, nari nyotewe ntimwampaye amazi. Hajya rero Yezu nyene azobasobanura ababwire ati wapi kabisa mwebwe rero nimugende. Bazoba bamaze kuvuga ati tubabarire, turakubaha, turagusenga, turakuninahaza. Bitagikunda. Imana iduhe gutahura cane, iduhe no gusenga Yezu Kristo bikigendeka.
niko umukama avuze, ngo niko umukama avuze, niko Imana ivuze. 12 ni uko rero umwe wese muri twebwe azokwibarizwa n'Imana ibyo yakoze. Bana b'Imana, ngo nuko rero ngo umwe wese muri twebwe ngo azokwibarizwa n'Imana ibyo yakoze. Murumva, abantu bose bazoba bamaze kuninahaza Imana, bazoba bariko barazukagurika, hama nyene baje imbere y'Imana, babona ugusayangana kw'Imana na Yesu Kristo na Mana mutima mweranda. Bose bavuga ngo uri uwera, uri Imana, turagusenga Yesu, turakuninahaza. Ariko Yesu amaze kwicara, ibitabo bimaze kubumburwa, twese duce tubaciniye ulinzi, umwe wese arindiriye ati wewe ja wewe ja mu buryo, wewe ja mu bubavu, wewe ja mu buryo. Aho rega n'abazaba bari bubafu nibazaba barasigukirwa yuko ari bo bahava baja mu muriro canke baja mu ijuru. Ariko icyakora ngira icyo gihe tuzoba turakubita agatima mpembero turaba te mu buryo ni hariya, mu bubafu ni hariya, ivyari byose ndaja mu ijuru. Ontiyo tindagowe ndavanja mu muriro. Ni bamwe bazotangura kwibuka bya bindi byari byanditse muri Bibiliya ko Yesu azotoranya intama n'impene, zimwe zikaja, intama zikaja mu buryo, impene zikaja mu bubafu. Rero bamwe kumenga ni mu bubafu, ari mu bubafu bazotangura kudegetwa biyumviriye ya Bibiliya bahora basomerwa, cahora nkwe bahora bisomera, kuko uko tuyisoma twese siko tuzotoka. Yesu azombe hafi. Oya nzotoka, ndabyizeye. Ndakwipfurije gutoka mwana wa mama, nshuti yanje. Yo ndabipfurize kuzotoka, tukazobona ubwami bw'ijuru, tukazicarana mu bwami bw'ijuru. Mu ijuru ni heza pe, mu ijuru ni heza. Iyo twirukira ibyo mw'iyi si bisayangana, waniha n'umusongo ukagwana no kwivuza, ukajari ukaja hirya no hino, ti simfe ntabonye ibyiza byanje nakoreye, simfe ntayariye narayegeranije, simfe ntajyamye muri cya kizu cyanje kigeretse 10. Ibyo byose ariko byanka byakunda umuntu arapfatu. Rero igikuru nuko umuntu yopfa yizera, yarakoreye Imana, yarakoze bya bindi byose Yesu yatubwira ati narishonje, nari inyotewe, nari kavantara, nagenda gusa, nari mwibohero. Yesu ni mwiza, yaradukopeje. Ego yaradukopeje. Woshaka yo kwandika ahantu two tujamba akazaratwibuka, kugira ngo ntituzoje mu bubafu, tuze tuje mu buryo bwa Yesu Kristo. Bana b'Imana rero, mukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Murakoze. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen.